mwumviriza ikiganiro Yesu n'inyishu, ikiganiro cy'urwaruka mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Rwaruka, misore namwe nkumi, umviriza iki kiganiro muzokwibonera ko Yesu ari inyishu mu bibazo byanyu byose. Ndaguhaye kaze mu kiganiro Yesu n'inyishu cyo kuri uno munsi. Mugenzi washimye kubana natwe mukaba muri kumwe na Samuel Nsabimbona sanzwe ndakibatunganiriza. Uno munsi turi hano mu ntara ya Karusi ku ishengero Anglikani ry'Ibuhiga kuri katedrale yaho. Turi kumwe n'umukozi w'Imana agomba kudufasha gushinga intaye yuko Yesu yamubereye inyishu. Reka ndamuhe mwiriwe nce ndamusaba yidondore. Amahoro neza. Amahoro cyane. Jewe nitwa Nsabumuremyi Posiyani, nkaba ndumupasitori hano kuri katedrale Petero Mweranda y'Ibuhiga. Turi kumwe rero na Pastori Nsabumuremyi Posiyano. Ikiganiro ni Yesu n'inyishu. Iryo jambo hari icyo ribabwira? Ego, iryo jambo hari icyo ritubwira kubera ko Yesu Kristo ni umwami wacu kandi n'inyishu mu bibazo byacu. Jewe kuva ndamumenye yagiye ambera inyishu muri byinshi cyane mu buzima bwanje. Uvuze uti kuva ndamumenye, wamumenye ryari? Jewe nakiriye umwami wacu Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje mu mwaka wa 97. Ico gihe nari mfise imyaka nka 18. Twari ahantu bitoroshe, twari mu ikambi y'impunzi aho twegeranirijwe icanzikiro muri komine ya Bugenyuzi, ko nsanzwe ariyo mvukamwe mu ntara ya Karusi. Yego. Kuvuze ko wari umaze imyaka 18, muri iyo myaka 18 warangwa n'iki? Jewe muri iyo myaka 18 novuga ko nagamburuka nkumvira abavyeyi baranshize mu ishure, ndiga amashure makeya, amashuri 6. Ariko mu 93 haca haza ugwimo catumye tudasubira kwiga. Intambara yabaye mfise imyaka 14. Nari umwana aciye ubwenge mu ishuri, barampa n'ubushimwe cyane kubera ko nashoboye gutora ivyigwa neza. Mugabo murumva ko ntashoboye kubandanya niga ayandi mashure kubera ikirere twarimwo nta mashure yasubiriye kugurwa. Ncambaho mumva ko nari nkiri muto, mugabo sikuvuga ko nari meze neza. Nari navukiye mu muryango w'abantu badakijijwe, abantu baraguza, abantu b'imboregwa, gutyo nanje ndavyisangamwo. Mpora nshingiye ntaye ko nahora ndaguza kandi nari nkiri muto kubera ko twarajana n'abavyeyi batwaye nko kuraguriza umwana mutoya wanje. Narabaherekeza nkagenda nikoreye ibiharage bashiriye uwo mupfumu. Abo bapfumu bakazi iwacu, hari byinshi badukorera, bakaduca indasago, bakaduha imiti yabo. Nisanga rero ndi muri ibyo, naho novuga ko nari umwana agerageza gukora ivyiza, mugabo nari umwana wo mu muryango w'abapagani. Kandi naho twari mu muryango w'abapagani, twari dusanzwe dufise idini dusengeramwe. Ivyo byose twarabisangirana, mbere nari no mu muhari w'abakiro muri iyo myaka, kandi dukora ivyo byose mu rugo iwacu. Umwana akuriye muri ivyo bintu byose cyanke umuryango umeze gutyo, wabona hariho akunguko canke agahombo? Mu vy'ukuri navuga ko atanyungu na ntoya irimwo. Mbere mfatiye no ku bana tuvukana, uko nagenda ndabona abana bapfa iwacu tumaze gukizwa byarahindutse. Yego, kuko twarabura abana benshi, tukibaza ko bari abo bapfumu nyene, uko kenshi abapfumu nibo barozi. Rimwe na rimwe baragerageza gukora ivyaba, ariko nyuma mbore nabo bakongera bagakora ibindi kugira ngo tubandanye tubizera. Rero nasanze harimwo igihombo kinini, kuko cyaradutwara n'uburyo mu muryango twokoresheje, tugasanga izo nkoko, izo mpene, izo ntama ziriko zirabagwa ku bwabo bapfumu. Rero kuba mu bapfumu canke gukurira mu muryango uraguza, nta nyungu na ntoya irimwo, kiretse ko kuba muri Yesu ari vyo twabonye ko birimwo inyungu ikomeye. Mbega ubwo kubwo kwirukira abo bapfumu, ntaho abo bana bagwara bagaheza bagapfa kubera yuko batabajanye kwa muganga? Nibaza ko nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ko atabantu banje bishwe n'ubutamenya, naco nyene coba cari co ko bashobora kuba bari bagwaye ingwara yari kuvugwa no muganga. Mugabo kubera ko kenshi baca biruka ku mupfumu, abana tukisanga bapfa.
yapfuye nibaza ko n'ivyo byose byaba byarabituma ego aho warakuranye none ubwoba bw'urupfu ubonye ibyo bigukikije kubera nari muto kenshi abo bana bapfa bakiri bato na Jesse nari bwakure gose nta bwoba nari mfise cane nabona ari bisanzwe gusa narababara kubona abo tuvukana bamwe bapfuye ego urakuze rero kugera aho ushika kuri iyo myaka 18 wari mu gihe c'ubuyabaga kenshi mu gihe c'ubuyabaga hariho ugukobagana kugwaruka we byaragushikiye jewe sinovuga ko nagororotse gose muri ibyo byo gukubagana ariko novuga ko Imana yangiriye neza yandinze agatima karakubita nkumva nifuje abantu b'abakobwa ariko kubera ikiringo twari mu gihe c'intambara nta mwisanzuro gose twari dufise kuko kenshi twarara mu mashamba tukatamuhira tukaja kuba mu yindi misozi y'ahandi wasanga kenshi turi muri ivyo byo kwiruka maze kugira iyo myaka 18 nisanze nakijijwe novuga intaye gatoya y'ingene nakijijwe narifise mwene wacu kuri data wacu kubera ko mwikambi warimwo hari amashengero menshi amadini atandukanye wewe yari yegeranye n'idini ry'abapentikoti nanje nari ndi hafi y'abanglikane subi inyuma gato mama wanje yahavuye aja gukizwa muri Pentecote mu mwaka wa 92 gutyo guhera mu 92 kugeza 97 umuvyeyi yari yarakijijwe kandi ndashima Imana ko n'ibintu abapfumu bari baraduhaye nari nasanze abakozi b'Imana babituriye byose tuvuye ku ishure twasanze inzu ikubuye neza biradutangaza hanyuma dushitse dusanga ikirundo c'imiti udukoresho dutandukanye bijya nyene abapfumu batanga byahiye turashimira Imana kuvuga ngo rero kuva mu 92 twari mu rugo twavuga ko ruriko rurazamwe umuco w'Imana gutyo rero kubera ko umuvyeyi wanje yari akijijwe muri Pentecote vyatumye nanje nifuza kuja gukizwa muri Pentecote kumvikanye n'uwo mwene wacu ko twojana kubera ko yaba hafi y'aba Pentecote muri iryo kambi nanje nkaba kure muga nkacamba hafi y'abanglikane vyatumye wewe aca yihana ntabizi amaze kuja kwihana ntabizi kubera twasenga umwanya wose twasenga kenshi kuko nta yindi mirimo twaba dufise twaba turaho ducunzwe tuja mu mihani wacu twarinda gusaba uruhusha abasoda bari badukikije gutyo rero maze gusanga yarihanye atambariye ncengira gashari ati ko urinze untanga twavuganye ko tuzojana nanje ntuzomenya ingene nakijijwe ariko sinamenye ko ari umugambi w'Imana wari umugambi w'Imana kugira ngo indungike ngaha muri Anglikane kugira ngo nzokorere ibikorwa vyayo hano muri rishengero ariko nsubiye inyuma gatoya navuze ko nakuriye mu ntambara narigeze mu 96 twarirutse turasubira biragorana turabura iyo tuja niyo tuva hanyuma nisanga ninjiye igisoda c'ishamba kandi nari nkiri muto urumva ko nari mfise imyaka 16 nyene 17 nacinjiye mugabo nshimira Imana ko Imana itashimye ko ngumayo twaragiye turashika za Bukeza Muramvya aho two kwinjiye kibira baca badusubiza inyuma batubwira ko hazoba amezi 2 yose ata formation zibera mu kibira gutyo rero nca ndagaruka duca turagaruka twara abantu 100 maze gushika muhira sinasubiriye kubijamwo shimira Imana yuko yanzigamye mwene wacu yagiyeyo mu nyuma n'uyu munsi ntaragaruka mugabo jewe nari ku mugambi w'Imana Imana ishimwe cyane urumva yuko inzira waciyemo ntizari zoroshe ariko wari ku mugambi w'Imana umunsi uhura na Yesu turetse ko hageze igihe ugasanga wakijijwe umunsi uhura na Yesu hari habaye iki turetse ibyo by'ubwambere mu bisanzwe tumaze kuvugana no mwene wacu ko tuzojana gukizwa twari twavyiteguriye sinagiye gukizwa giturumbuka kandi bwabaye bwa mbere ninjira mu ishengero ry'abanglikane umunsi nagiye ari ku munsi w'Imana
twebwe mu ishengero ry'abangirikane aho nari mperereye mu gukizwa waragenda bahejeje kuvuga ubutumwa bagatanga umuhamagaro ko nari nagiye nabiteguye mvuga nti je ngiye gukizwa iki sinogera ntakivuze ko ari abangirikane benshi baza baje kubatizwa abandi baje gukomezwa abandi baje kwakirwa mugabo bataje gukizwa jewe rero ntivyari bimeze uko nari namaze gufata ingingo ati ngiye gukizwa gutyo rero naricaye ndumviriza ijambo ry'Imana maze nyuma baraduha umuhamagaro batanze umuhamagaro je narahagurutse mu ba mbere ndagenda ndafukama baradusengera baheje kudusengera baca baduha umwanya bati uwumva akeneye kwaturira imbere y'ishengero nahaguruke yature jewe rero naciye mpaguruka ndatura ibyaha byanje byose noba nari naragendeyemwo ndatura akaboregwe ndakihana ndasaba imbabazi kuri ivyo by'ubupfumu twagenderamwo mu muryango ndasaba imbabazi ku byo twaba twarasahuye kuko twaraja mu misozi turi kumwe n'abasoda ico wacako cose waca wikorera naho kitaba ari gwawe mbere bimwe vyari vy'ababanye byo nari natwaye ndashimira Imana ko maze gukizwa naciye ndabibasubiza hanyuma bigenda neza cyambandanya rero nkurira muri iryo jambo ry'Imana ego siyagize neza kugukorera ibimeze bityo wiyumvise gute umunsi ufata iyo ngingo umunsi nkizwa naranezerewe cyane nukuri kandi ndashimira Imana ko nakijijwe mwumva ko ndiko ndaba umusore ndashimira Imana ko muri ico gihe nukuri nari nakijijwe neza narumva ko nuzuye ubushobozi bw'Imana narumva ko ibintu vyahindutse sinabona akantu na gato yakoza kunyanduza sinigeze subira kwiyanduza guhera ico gihe cose mbere nari ngifise n'umwanya wo gusubira ku ishure mugabo kubera agakiza karurumvye muri jewe karanyibagije kwiga hariho abandi twangana basubiye ku mashure mugabo je kubera ko no mwishengero baciye banyizera baca batangura kumpa udukorwa duto duto nisanze naciye nja muri ivyo byo gukorera Imana ncamba muri ivyo ncamba umwizigirwa akomeye mwishengero ku buryo intambwe zose duhereye ku ntambwe ntoya kuba umwigisha w'abana narabikoze ndakora n'ibindi byinshi kugeza aho ngeze kuri uru rwego Yesu rero akugiriye neza gutyo aguhaye amahoro aguhaye umunezero urunganwe mwakuranye mwaciye mubana gute urunganwe twakuranye mu bisanzwe twaciye dusa n'abavanguye sinasuye kuronka ikintu kiduhuza nabo naciye ndonka abandi bagenzi bashasha nsanze mu vy'agakiza cyane cyane abagenzi wanje babaye abaciye bamba hafi barandera baramfasha barankuza nibo naciye mpindura abagenzi banje kuko abandi twaraduhurira kunywa inzoga mbere narangura n'ibitoke nkagana inzoga nkazidandaza ivyo sinabisubiyemwo birumvikana rero abagenzi banje baciye bahinduka kubera twahuye na Yesu bamwe bakubwira bati wa muhungu we ivyo bintu wisutsemwo bizoguhitana ntabo nigeze mbona kuko by'ukuri n'uwari kubimbarira ntivyari gufata kuko nari nafashe ingingo yo kwakira Yesu Kristo numva bivuye ku mutima ego urafashe rero iyo ngingo amahoro Kristo atanga urayahawe waciye uyabungabungisha iki jewe naciye nguma hafi mu gikorwa c'Imana bijya gukorera Imana birazitirira umuntu ico gihe kubera ko twari mu ntambara abantu benshi bari barahunze mugabo Imana yantanze nk'inyishu ku ishengero ry'abangirikane ry'ico gihe ryaho twari turi gutyo rero bagumye bashira hagufi y'abakozi b'Imana mwumvise ko natanguriye mu bwarimu bw'abana bahavuye bampa kurongora urwaruka kuri iryo shure twagita ishure Gicuba ndongoye urwaruka mu nyuma ndabandanya ndakora neza nari umuntu afise ishaka rikomeye cyane mu gikorwa c'Imana ku buryo n'umupastori y'abahari wasanga nkunda gusumba nuko akunda umwarimu nyuma zaho yansabye ko ashira mu bwarimu guhera mu mwaka wa 2002 naciye mba umwarimu kandi umwarimu mukuru
ari kuri paruwase kandi nabishimiye Imana kuko nagiye nkorera Imana cyane. Ibyo vyatumye rero nzigamwa cyane, nta kintu cyo gufina nari mfise naho nari nkiri muto, nta bintu vyo gufina mu vy'Imana, nta bintu vyo gusubira inyuma mu vyaha navuyemwo nigeze nsubiramwo, nabandanije nkorera Imana neza kuko ivyo biranzigama, bandanya kuba umwizigirwa mu ishengero ry'Imana. Nakoze ibikorwa byinshi, nyuma narabaye umurongozi w'ugwaruka muri paruwase, mu nyuma narongoye gwaruka mu bucidikoni, mbere ku buryo vyo ndabivuyemwo mbaye umupastori. Naho nyene abo dukorana n'ugwaruka bo mu maparuwase atandukanye bo bifuza ko mbandanya gukorana nabo. Rero nagize ico kiganza ciza, ariko kandi si kubwanje, nuko Paulo yavuze ati nshobozwa byose no minkomezi ni Yesu yabinshoboje. Ndabishimira Imana, ibibazo ntivyabuze kuza, angirira neza, aranzigama. Yarakoze kukugirira neza no kukuzigama. Ubuzima rero bwo gukorera Imana urabushishikaye. Ikintu coba cyarakunejereje mu bikorwa wakoreye Imana ugira uti iki sinzokibagira n'igiki? Jewe ikintu canezereye gihambaye ni kiganza c'Imana nagize muri ico gikorwa c'Imana, kuko nabaye umuntu akundwa cyane n'ishengero, kandi novuga ko ndi umuntu asanzwe akunda gukorera Imana kandi kavuga n'ukuri ku kintu cyose kitagenze neza. Sikuvuga ko ishengero ryose bankunda, kuko harimwo ibigaba, harimwo abanyabyaha, abo tukabahanura abandi tukabahana. Uwo ugasanga rero arashavuye, mugabo bukeye kubera ko twamuhaniye ukuri cyangwa twamuhanuriye ukuri, agateba akavuga ati mwarakoze kumpana kuko naciye mbona ikosa. Ariko muri rusange ico nshimira Imana nuko ishengero ryarankunda, bamwe bakankundira ibikorwa ko ndi umunyamwete cyane, ndi umuntu akunda igikorwa kandi nkagikora nshishikaye, naho nogerageza kwiyumya ntibinkundira. Gutyo rero ishengero ryaciye rinkunda, ngira ikiganza ciza, ndakundwa n'abarongozi batandukanye, naho kitabujije ko mu mwaka wa 2016 naragiye mu gahano gatoya, ariko kandi nabandanije gushimira Imana ko nari narabwiye Imana nti Imana uzomfashe sinzi nigere nja mu gihano kubera icaha kanaka. Byavuye kuko hariho umurongozi umwe tutahujije, hanyuma bafata ingingo yo kunshira mu gihano, ariko ndakibamwo kandi naho nyene nabandanije guhesha Imana icubahiro. Yego, igihano umuntu arashobora kugicamwo yakoze icaha canke yarenganijwe, mugabo aho waciye hose hari ikigwa wakuyemwo cyo mu buryo bw'ubwizigirwa bw'Imana. Narashimiye Imana gose yancirije muri ako gahano, kandi nashimiye Imana ko nagiye mu gihano atacaha gose niyagiriza, cyetse ko habaye ukutumvikana kuri hagati yanje n'umupastori yarandongoye, bagafata ingo zo kudutandukanya. Naho nyene sinovuga ko bari bampaye igihano, naragize agashavu gatoya nk'umwana w'umuntu, kubera ko bari bampaye mitasyo muganca mbona umengo ni igihano ndose, kandi kumbure jewe nabona kumengo nta makosa niyagiriza. Mugabo kubera ko abarongoza ari byo basavye, byatumye ntumva nagukiwe, ko numva ntagutiwe gutumwa ahandi hantu bavuga ngo nakayarananiranye. Ahubwo nabwiye Imana nti Imana niwabona ko jewe ndi umukozi wawe, ikindi gihe uzosubira nsubize mu bikorwa vyawe, mugabe ico nemeye nuko nzobandanya kuguhesha icubahiro. Kandi narize gose ndigira muri ico gihano uko cari kiri kose, narabonye abagenzi, narabonye n'abandi twakundana tudakundana. Iyo uri mu bibazo kenshi urahabonera inshuti, ukahabonera n'umugenzi, ariko ndashimira Imana ko Imana yampaye kuva muri ico gihano amahoro, hanyuma nkasubira mu bikorwa vy'Imana. Wakora iki kugira ngo ubucuti bwawe n'Imana ntibwononekare? Narabandanya gusenga. Novuga ko ico gihano cari kigoye, novuga ko cari gihano kitari co, kuko nari nsanzwe ndi umwarimu bampagaritse mu bwarimu. Mugabo nsanzwe ndongoye n'ugwaruka mu bucidikoni. Ico gikorwa cyo kurongora ugwaruka mu bucidikoni rero narakibandanije, nabandanya gukorana n'umupastori neza baciye baduha, nabandanya gukora ibikorwa vy'Imana bitandukanye.
sinigeze nja kure rero nabandanije kuba mu masengesho nabandanya gusoma ijambo ry'Imana ivyo byose byabandanya kunzigama ku buryo naho abantu bamwe baba bavuga ngo ndi mu gihano je nabona atagihano ndimwo kiretse ako kantu gatoya kari kahagaze ibindi byose byabandanya bigenda neza. Hari aho umuntu iyo yashikiwe n'ibyo aca yivumbura akabivamwo kugira ngo ntiwivumbure wewe byoba byatumwe n'iki? Jewe ico gihe bampagarika bamwe bavuga ko nzoca nja mu yandi madini mbere kubera babona ishengero rinkunda bavuga ko n'ishengero nzoca ndaritwara mugabo jewe nari narasenze Imana nabwiye Imana ni wowe wampaye kugukorera kandi kugukorera no mugisha mugabo ko tutariko turabihuriza ko nabo dukorana washimye ko mba ndabangiriye mu kubangira rero ndasavye inkomezi zo kwihangana kandi hari abakristo benshi nafashije bakeneye kuraba uko mpagarara muri ibi bigeragezo ndimwo kugira ngo nabo baze bahagarare uzomfashe nzoba icitegererezo c'abandi nabandanije rero gutekereza no kwicara no gukora ibyo nemerewe mu ngoro y'Imana no gusenga ntawe twigeze duterana imiragwe kuri ico no kumvira abo bari bashizwe imbere kugira ngo bandongore ko je navuga nti igikorwa n'ic'Imana si c'umwana w'umuntu ego narumva rero ndemye naho vyari bimeze uko. Umugisha nk'uyo Imana irawuguhaye ubona wawukuye mu vyamwa bimeze gute? nawukuyemwo ivyamwa bikomeye cyane nukuri novuga ko kugeza uyu munsi nezerewe nabwiye ko nari nakoreye muri paruwase yaho mvuka imyaka itari mike ni naho naronkeye ico gihano ariko nshimira Imana ko mu kwihangana kwanje vyatumye abarongozi basubira bakavuga baturya muntu ntacafise reka tumusubize mu bikorwa vy'Imana baca barasubira bansubiza kuba umurongozi w'ishengero ngaho nyene Icuba mu minsi itari myinshi diocese imaze kuvuka nza numva barangomwe ko nza kuba umwigisha wo kuri katedrale nk'umwarimu naho nyene ndashimira Imana ko nabandanije kubona ivyamwa ko nasanze kuza gukorera ahantu mu muji mvuye mu misozi ntarinda hamenyereye n'abaho batamenyereye ariko nageze ikiganza ciza nsanga Imana yabanye nanje nsanga Imana irankoresheje ibitari bikeya hano kuri katedrale ishengero novuga ko ryanezerewe muri 2019 mu kwezi k'umunani bavuye bandobanurira ibanga ry'ubudiyakoni ico gihe nari niteguye guca ntumwa kandi naratumwe nari nzi ko ntumwa handi kure hirya no hino mu maparuwasi atandukanye ariko kubera ikiganza c'Imana cabandanije kubana nanje nibaza ko Imana yabonye ko bikwiriye ko bandaniriza igikorwa muri iyi misi hano kuri katedrale ivyo byose ndabishimira Imana kuko nta nkomezi jewe nari mfise nta n'ubuhinga bukomeye nta n'amashure menshi murumva navuze amashure y'uwanje mugabo Imana ishoboza wihamagaye Imana iranshoboza n'ubu rero ndashimira Imana ko bigenda neza kandi ko nanje ndamahoro n'umuryango wose turamahoro. Nishimwe ko muri amahoro mwese n'umuryango ivyizigiro none byo muri ayo mahoro nibihe wewe muri Kristo? Ivyizigiro muri ayo mahoro nukuri ivyizigiro mfise nuko dusenga Imana kandi twizigiye ko yatanguje igikorwa ciza muri twebwe izogiheraheza ico tuguma dusenga Imana kugira ngo Imana idushoboze cane cane kubera umuco abandi no kuba itara tubandanye kwigisha ijambo ry'Imana abandi bahinduke ni ivyo vyizigiro vyuko tuzoshika mu ijuru atari twenyene dufise ibikorwa dufise abo twahamagaye ivyizigiro rero dufise nivyo vyuko twifuza ko abatwumva twikizanya nabo maze tukazosangira umunezero wo mwijuru. No muri kano kanya hari abariko baratwumva kandi bumva n'iyi ntahe yawe ubahaye umutumiro uwo abariko baranyumva bose no babwira ko kuba muri Yesu ari umugisha hari imyaka myinshi
naho mumva nakijijwe ntarakura gose ariko nasanze hari imyaka nari narahomvye, hari imyaka nari nabayeho mu butamenya, ariko ndashimira Imana ko yanyirengagije. Iyo mbandanya kuba mu vyaha, nari kunywa itabi, nari kuba imboregwa, nari kuba umusambanyi, nari kuba umusuma, nari kuba umuntu afutanye gose. Kandi uyu munsi mbona Imana yarangiriye neza, ndi umunyacubahiro nk'abandi bose. Ndabishimira Imana cyane. Ijambo ryo rivuga ngo iyo umuntu yubasha Imana nayo imuha icubahiro. Abanyumva rero, muntu utaramenya Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza, ndagutumirira kumwakira no kumwimika mu bugingo bwawe. Azoguhindurira ibihe, azogukura mu mwavu akwicarikane n'abakomeye, kandi azoguha iherezo ryiza, kandi uzobona no mu buzima bwawe bwa misi yose ko Imana yakugiriye neza, ko yaguhinduye nk'uko nanje yampinduye, ubu nkaba ndamahoro. Shima Yesu. N'uyu mutumiro rero mugendo uri kuratwumviriza, uri kuratumirwa na Pastor Posiano, yuko nawe ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, kandi umwakiriye ivyo vyizigiro vya kazoza keza nawe yobiguha. Mu gihe rero buba wumva wifuza kwakira Yesu, ukakira uwo mutumiro, ndasaba Posiano agusengere. Mwami Yesu, turagushimiye gose kuri Imana nziza kandi kuri Imana y'umugisha. Turagushimiye ko wavuze mu ijambo ryawe ko abarushe n'abaremerewe baze kuri jewe ndabaruhura. Kandi waravuze Mwami Yesu Kristo mu ijambo ryawe nyene yuko naho ivyaha vyacu vyotukura tukutuku uzovyeza derere, naho vyotukura bikaba nk'agahama uzovyoza bigacika nk'ubwoya bw'intama y'umweru. Ndasengeye uwo muntu wese Mwami yibaza ko afise ivyaha vyinshi Data, yibaza ko ari kure yawe, igihe cose Mwami akwemereye Data nk'uko natwe twakwemereye Mwami, kuko utagomba ko umunyavyaha apfa, ariko ugomba ko yihana akareka ivyaha vyiwe akabaho. None turasengeye uwo wese Mwami aciye bugufi, asavye imbabazi, ababajwe n'ivyaha vyiwe, kugira ngo amaraso yawe y'igiciro kinini wavira igorogota ku musaraba amweze amutunganye. Turasenze Mwami ngo izina ryiwe rifutanganywe mu gitabo c'imanza, maze Kristo wandike amazina yiwe mu gitabo c'ubugingo, kugira ngo niwaza kujana ishengero ryawe Data mwiza, izina ryiwe rize riboneke ko ryanditswe mu gitabo c'ubugingo. Uzobukoze tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Ikiganiro cyacu cyo kuri uno munsi tugomba kugarukiriza ngaha. Ndakengurukiye cyane umutumire wanje yafashije kukiremesha, akaba ari pastori yitwa Sabumuremyi Posiano, umupastori umwe mu bapastori bakorera kuri Katedrale Petero Mweranda y'Ibuhiga. Samuel Nsabimbona narinda kiremesheje, nkaba ndagukengurukiye kandi ndakwikibanuye, ndakwifuriza umugoroba mwiza. Ukabugomba kutubaza cyo kutwunganira, utwandikire cyawe dutelefone, wanditse ukoresha agasanduku ka post 1140 y'Ubujumbura, canke email twrburundi@gmail.com, canke naho turunyikira ubutumwa bwanditswe kuri telefone ngendanwa 79 884 286 canke 69 671 277. Izo telefone ushobora no kuzidutelefonako ugomba kwivuganira na Posiano. Pastor, mwomuha ingene muvugana nomero za telefone 68 400 819, kandi nizo za WhatsApp yanje. Ndakwikebanuye, ndakwifuriza umugoroba mwiza, naho butaha umwami wacu Yesu Kristo akubera inyishu. Ico cyari kiganiro cy'urwaruka Yesu n'inyishu mushikirizwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Niba nawe ugomba gushinga intaye ko Yesu yakubereye inyishu, cyangwa ugomba kutwunganira, twandikira uti Yesu n'inyishu, agasanduku ka post 1140 Bujumbura, cyangwa dutera kamo kuri 24 26 57.